3 y'ijoro Real Madrid irambikana na equipe yitwa Real Sociedad urunukino barukina kuri journée ya mbere ko baje kina kuri ubu kuko batari barukinye Real Madrid Landry chambere tusinya nigaruka rya Jose Mourinho y'imisi 2448 igaruka ryi Santiago yagarutse Santiago Bernabeu cette fois si mumenyereza wa Real Madrid kuko Bernabeu amaze kwagaruka amenyereza izindi migore ko ino mu mwaka wese yaragarutse ariko na Benfica de Lisbonne muri yagarutse nyuma ya 4348 jours avuye muri Real Madrid mumenyereza yongeye kugaruka muri Real Madrid kandi umumenyereza nyuma y'iyo minsi ati niteze Santiago de Bernabeu uze kudushigikira ubu ni Antoine Mourinho the special one munya Portugal afise equipe yitwa Real Madrid muri kano kanya afise equipe yitwa Real Madrid uno munsi umugabo yitwa Jose Mourinho equipe yagizemwe ibihe vyiza wanashaka rimwe na rimwe nubwo atayitwaranye ibikombe abantu bari bifuza ariko ni nayo yagarutse kabitwara nubwo itarikiri mu maboko yiyo yubatse uno munsi yagarutse kuri Santiago Bernabeu inshuro ya mbere kuva umwaka utangura w'inkino ikintu ca mbere no munsi wanashaka kiza gutangura gukorerwa kuri Santiago Bernabeu ni presentation y'igikombe c'isi bakeya umugabo yitwa Marco Correa Sociedad n'abakeya kapitene Michelo Yarzabal bivuze ngo uno munsi ni spectacle après spectacle kwa Real Madrid bafise umukinyi ari umuchampion du monde ariko anashaka bagarutse muri version change itandukanye ne barimo mwaka uheze bagarutse ku kibuga citwa Santiago Bernabeu buri gihe Real Madrid imeze neza bigoye ko equipe yiyambura Santiago Bernabeu uno muzi nukurinda tukamenya ngo mbega Jose Mourinho wewe ivyo wasezeranije abantu nivyo muje gutanga kuri Santiago kubera ko biruka ku munsi wari ati kintu cyambere nsaba bashaba bakunze Real Madrid nukuza kudushigikira nukutwereka ko turi kumaka dutera intege kandi bien sûr nibana batera intege Real Madrid ya Santiago Bernabeu ifise ikisobanuye mu gihe abantu sinzi ko bibuka nime buri mu myaka nk'ibiri iri ya 2024 canke 22-24 batwara ari ama Champions League sinzi bana bibuka Vini wo kuri Santiago Bernabeu match yatanguye Vini ushije okaje mugabo kana Vini hagurutsa abafana ibige twara birondeye kuri Arbeloa na Xavi Alonso turabibura bivuze ngo kuri yaguhagurutsa abafana kubera ko ushije okaje pana kubera ko itsinze ile ni motivation iri muri wewe unagomba no kwereka abafana ngo turi ready gupfira kuri Santiago Bernabeu mugabo tuhakura umusaruro ivyo bikunda ryari mu gihe equipe ihagaze neza ico ngomba kumenya imbere y'umugabo twa Jose Mourinho ni gute aza kwarinya abakinyi biwe no mugoroba cyo kintu ndacagihagaze ko cyane kwambara jezi Real Madrid ntibisigura ko ugomba kumukinya kinira Real Madrid kwitwa mukinya kinira Real Madrid nivyo mu majambo yumvikana no kwitwa kuri muri effectif ya Real Madrid mugabe gituma rero bizanye muri ayo majambo nuko nzi cyo Real Madrid isobanura kwitwa mukinyi wayo nukuri capable yo gutanga vyose vyiza kugira ngo equipe igira higeze rero no musi jandaraba mfati ya karero nko ingene yari nyabakinyi kuri Espanyol Barcelona cyane Bernardo Silva ngo mu bagabo beza mugabana niwe n'urukiri none n'uruherukiza Real Madrid kwitega muri Bernardo Silva asohotse muri Manchester City ahejeje amasezerano bigaragara nk'ari umukinyi yarusha atakiri Bernardo Silva mwiza n'uruherukiza wewe worondera inyuma yuko ari umukinyi mwiza waguze yitwa Diomande atangura kuri bande touche ivyo vyose rero biri mu bintu niteze kuri Santiago Bernabeu no munsi ko bigomba gukosorwa nubwo Eduardo Camavinga ari mu marimera musohora kwa Real Madrid amurekeza kwa Manchester United aravuga ati Isabwe cyane uramuzi Manchester yongeye gutanga bid miliyoni 50 mugabo Edu Camavinga ari concentré cyane kuri Real Madrid peut-être haba retournement de situation umwana waje no mukinyi mbona ko agomba gutangura muri mwanya wa Bernardo Silva niteze equipe igomba kuba yuzuye Santiago Bernabeu imeze neza inatanga cacizira cyo kubwira abantu ngo nimbura muzidukira kuri Santiago Bernabeu reka tubatekerere message ivuga ngo nejo muzogaruka ariko Jose Mourinho ivyo yasezeranije abantu ashobora no kuvyonona ari nojoro nyene abantu bakagena namweretse ati twaje ariko kugira tuze tugaruke bizogusaba igihe bizogusaba ibikorwa birengeye biroroshe ko abafana baba convince ariko anashaka biranoroshe ko abafana bakuva ko mu gihe wowe nyene utitwa yuko bipfuza
ni iki gihe rero ciza cyo kuri Santiago Bernabeu, ni iki gihe ciza cy'umugabo witwa Jose Mourinho kugaruka ukareka abantu ngo erega Real Madrid abantu ntimukayifatire mu majambo, ni equipe nkuru. Tugarutse Santiago Bernabeu tuzanye champion du monde nka Kukurera, tugarutse champion Santiago Bernabeu tuzanye Jose Mourinho mushasha inyuma y'imyaka myinshi atari ko arahabarizwa. Reka dusige message yebereka ngo nejo bundi tuzogaruka kubera ivyo mwadukoreye mu maso. Buriya abantu barafatira cyane kunyana bakinyi bananiwe urukino. Je kunanirwa kwa Bernardo Silva ndagutahura cyane wanashaka. Mugabo kunanirwa kwa bakadre nka Kylian Mbappe na Vini. Zile ndazifata nka kazi pasa sometimes ugasanga mukinyi yananiwe urukino kanaka atari kubera ari mubi. Ahubwo ari kubera zakanyene zivuga ngo imisi irasa ntingane. Mugabo Santiago Bernabeu n'umugoroba jewe niteze kubona equipe yitwa Real Madrid iryana yishimikije wanashaka ikibuga n'abafana bayo ndetse n'abakinyi beza. Hari ico bivuze narabonye mbona bamaze kuba banashira 11 bagiye gutanguranya turaza kuba tubagarukako. Bigaragara ngo equipe umugabo bitwa Jose Mourinho yatanguje ubushize imbere ya equipe ya Espanyol, ni equipe yagarutse nta kimegeza hindura. Bisobanura ngo ni equipe twabonye yatsinze mugabo attente cyangwa se ibyo twari tuyitezemo itabiduhaye 100%. Cyangwa se wanashima itabiduhe ku bwinshi. Ni equipe yatsinze avec souffrance. Yes, equipe yatsinze na ko ngitsino chaka bituma ni nkuko equipe yitwa Espanyol yariko kikuberamo nayo ikaguterekamo. Naho tubizi ari suraga yabo yo kuvuga ngo ya minota iyi ya Madrid yo chafuzwa nivo yo chafuzwa ni ibyo byose icyo kwita honte. Isoni agasuzuguro iki nivyo kora kwino mayi. Mugano munsi ni equipe yo mu myaka 2 muri struggle zo kuri bikombe ndetse na struggle za result. Kuko ningino Madrid batsinda umwaka uheze cyangwa se muri zisezo za ne branch zimwe warabona ko abakunzi ba Madrid match zahera bastragorinze baronsa yo manota bastragorinze. None munsi Mourinho mu ntango za sezo arasabwa iki? Hariho ikizere bwana Mike Mourinho atizogarukana ku bafana bande bare Madrid ko taratakaye. Si kizere rero cha equipe itsinda ya stragorinze ni ya equipe itsinda kuko no munsi umufana wa Madrid kugira ngo yize ko hariho trophy zigiye kuboneka kwa Madrid hari ibyo afatirako kuko no munsi dufate nko Madrid peu importe uburyo bakoze mercato. Iyo bakorera mercato Arbero par exemple twari kuvuga tuti n'ubundi on peut s'y attendre quelque chose kitari ciza. Mugabo no munsi hamane yino swade n'amafaranga ashoye ku ntebe no kwisoko kuba king equipe yindi profile fise ku ntebe biratandukanye gutunga Arbero no gutunga Jose Mourinho ku ntebe, sivyo? Bisobanura ngo rero hari inyubako zakoze kwa Madrid zizeza abakunzi ba Madrid goroka mu buryohe bwabo. Rero sinibaza kubwa buryohe bukenewe ari uburyohe bwo gutsinda muri struggle, ari uburyohe bwo gutsinda equipe itakomeza ko na match ya kabiri izo idebroka izo itsinda na match ya gatatu izo itsinda no kuko ari gutsinda match kavuga ati none match runaka nitwagera imbere ya naka dukina bino tuzokina ibiki. Bisobanura ngo rero Santiago Bernabeu ko bivuze ni roture kuko Mourinho byari byapanzwe ari yabambwira ati nk'umurejande umenyereza nk'iki dutegura ico no kwita ikaze gihariye wewe ntabwo atoya. Niba mugomba kutwakira muri umwaka mushasha wa Santiago nako warariga cyase w'inkino Santiago bikore ara majority y'abajoueur nanje ndimo mugabo kumva ko jeho ivyihariye vy'wanje byo kunyakira mu bireke ni fete bwana Mike, sivyo? Bisobanura ngo rero gukora urubanza ugategura ibinyobwa waratumiye mugabo akageraho meme no ku minota wa nyuma ukija kwidepana ubwira abantu ngo ntizi 10,000 nje kugura amafana ku bibotike nk'abashitsi banje biragorwa wateguye ni kuri equipe ko urubanza guno munsi gwa Mourinho ni journée nato kuko je bivanye n'ivyo equipe yatanze hari ico Mourinho ari kurondera mu bakinnyi ariko arakinisha no munsi sinzi ko ata Camavinga ni wahari ko Chomeni wese hari Camavinga ni wahari niwe mu Casero ngo ntari kwizegwa mva ngo yari kwizegwa. Rero bisobanura ngo no munsi ni journée yo kuvuga ngo kuko nago ugiye guhana Espanyol ugiye guhana na Sociedad atari equipe no vangi naniza cyane Madrid
kuko gukinira Santiago biratandukanye rero hari iyo difference y'ivyo wari umaze iminsi ukina canke se ukora utegeza kwerekana kuri Santiago narijya igihe abakinyi baheruka kuri Santiago mvango bavuye batukwa bavuga ati gena mutegure muze mu mwaka uza kuri Santiago muduha ibindi atari ibi rero Mourinho nivyo nakore afisakaza komeye Real Madrid the match of the year yazanye Thibaut Courtois mwizamu kona Tanadini Hussein Carreras na Dumfries no musina abanya bari baratemera makuru ko kukoresha gutangura mu kigo ariko hatangwe Carreras n'ubundi Valverde na Bernardo Silva mbere y'abagato Bellingham Guler na Vini baparasatira yagendeye muri asroga y'abafaransa ngo no change par équipe qui gagne ni équipe yagarukanye kwa kuni nyine yagarukanye hari ikintu kinini nandu ndabatitega ko gitandukanye nico twayibonanye ku munsi wa gatandatu mbere equipe twa Espanyol Barcelona ni progression ko je nabivuze ishingiye kumenyereza cyane ni ishingiye kuko Mourinho ko je nabivuze rafa passe Mourinho tuzi isuye Mourinho ariko ibi ariko kigenda ngino match zibiri uburyo atondetse abakinyi ngo umva uravye nko hagati ntabwo kuko Mourinho twatumenyereye arashaka gusiragoringa mugana kugira ngo usumura nk'igitsino si ibintu byoroshe magitoro kimesha Espanyol twarakibonye uburyo ama marquage mabi ama couverture atakozwe ibikini ukabona ngo hari cohesion itaraboneka hagati y'abakinyi bashasha niki rero bisobanura ngo ico je niteje no musi nukura eske mu vyo Madrid yakinye imbere Espanyol Barcelona haro progression runaka eske Bernardo Silva no musi ari capable yo gufata umupira akawugumanya izi transition rapide zananiwe imbere Espanyol Barcelona Santiago birakunda ese Madrid no musi ivogiraza kuko igaragara ko mu busatirizi babuze Joker imbere ya Espanyol kuko musi Mbappe numukinyi mwiza musatirizi gutsindira mugabo iyo noneho vyongeye ko karonke espace mvango espace kuko no musi uronse Vini mwiza ateza kudestabiliza defense bakibanda kuri Vini ngo umupira bikaho umwanya Mbappe ogira iki wo kondera umwanya ashaka gukiniramo rero kuraba izo Joker kuko biri mu bintu musatirizi bwabuze no hagati mu kibuga mwako muri match yeze nukuraba iyo progression bivanye na je nivyo batanze imbere Espanyol ese imbere ya Sociedad haro progression mwino ndwi yose cyangwa mwino minsi ngayi integuro za Jose Mourinho kumva ko bagiye gukinira kuri Santiago Bernabeu twaramaze kuba convaincre ko Santiago Bernabeu ari ku macuniro ariko sometimes je nico kintu nkunze kwivugira ariko babana hatsindiye by the way sometimes nico kintu nkunze kuvuga no munsi umupira amaguru baramenye ibanga ryawo iyo wubatse equipe neza ntuza kumbwira ngo harabaye ivyo vyaharabaye barakudida kandi equipe yubatse neza ni imerita insinzi buri gihe cyane nemeza ko Real Madrid ni nziza par rapport à Sociedad ariko mfatiye kubo yari nyino munsi ni yindi challenge Jose Mourinho agomba kwishiramwe kubera ko ce sont des équipes différentes entre Espanyol Barcelona ndetse na equipe ya Real Sociedad uko biri kose sindara aba match za Sociedad kuva sezitangura ngo ndabe ko ikiri Sociedad iryoshe mugabo sometimes urabona ngo bamwe mu bakinyi bari bafise no munsi sindiko ndabona uriya muhungu hagati mu kibuga wo mugoshe yambara nimero 28 yitwa gute kare gasore kare kakinanya na bamerena na bazubimendi sindiko ndabakina izina ryako sindiko ndaribona ariko na match ruse baratsinzwe uno munsi ni equipe ifise abantu nka ba Turientes ni equipe ifise abantu nka ba Barnetexeya ni equipe ifise umuntu nka Goncaroge Des amenyere ino championa ni equipe ifise ariyo se batunze Carlos Soler ni equipe itunze umugabo nka Mikel Oyarzabal bivuze ngo hari challenge tugomba kuraba kuri Real Madrid no mugoroba mu gihe nimba bari abo babaye babikurukina kwa Espanyol Barcelona bari ba Medellin bayo kubera ko badafise iyo capacity yo kunywana canke ko arukino rwababereye babi nuno munsi tugomba kugaruka kubipima kubera ko uno munsi baza kuba equipe imbere yabo ibemerera ko bagomba kugaruka kwereka abantu ngo tukinyira equipe nkuru turi tayari gutanga vyose ariko Sociedad ni equipe nziza Real Madrid yo osamara na abakinyi babaye beza Sociedad gutsinze nta nkuru isigara mu bantu bivuze ngo ino Santiago Bernabeu nitwitege ko Real Madrid iza gutsinda kwereka iniye kuri Santiago Bernabeu ahubwo twitege Real Madrid itsinda kubera ko ya convince mu vyikina imerita gutsinda sino Sociedad ni equipe nziza yatsinze izo za Barcelona yatsinze izo za Real Madrid nyene rimwe na rimwe burya namye mbona mu nkino zigera ku 9 baheruka guhura Real Madrid ifise victoire ndwi inganya rimwe itsindwa rimwe nukuvuga ngo ibiharuro ni vyiza kuri Real Madrid ariko ntibivuze ko izo nsinzi indwi biyitse bo batokongera ko yindi ngo zibe zibiri canke utokongera ko yindi ngo kwizo umunani canke mutogabura
premièrement Santiago Bernabeu ni ikibuga ciza giteye ubwoba ariko kidateye ubwoba imigwi yo muri Espagne. Iyi migwi yo muri Espagne mito mito hari ukuntu bana ari nk'ahantu bavuga ati jewe n'amagorwa twibaniye neza sinzoyasiga nayo ntagomba kuba ni ukuvuga ngo wowe Santa Kuki nawe witwa Espanyol Barcelona ugiye kwa Frontarial nta kintu na kimwe ufise uzo kwanga uzibe ahubwo garagaza kwiga ubwo buzima kugera umunsi wa bumetrije ukavuga ati Real Madrid ndaje ndagusanze Santiago utiteguye ndakomeye. Sinzi ko ivyo ndiko ndabona ari byo bigaragara ngo equipe muri jiri nako mwino mercato nta mukino umwe binjije equipe Sociedad uravye muri transfer wanashaka batanguje na mu izamu Martina Luken Beita John Alambulu ndetse na Sergio Gomez na akana ka Manchester City Lucas Suzic ari kumwe na Tulientes ndetse na Helela takifusa ku ruhande John Ochieng ari ku rundi ruhande arasatira Michael Oyarzabal. Bremendez niwe batakaje très bien niwe nariko ndarondera Bremendez akaba baragoma ba Carlos Sola yagiye mu ka equipe yasohotse muri Qatar kiye mu equipe muri Spain ne Ade Barnextenia ora muri Nuzeya Barne n'umwana wa Barnextea nabwo barana ariko arundi ari muri Atletico Club Bilbao of course sangwa Nozenya Bremendez yagiye muri equipe yitwa Columbus hariya muri MLS ugereje kuraba agiye mu kinyaza umupira agenda ahantu bidafadika kabisa myaka 39 29